What's up Glamour Family, j'espère que vous allez bien. Nibaze kwa muri mumeze neza. J'espère yuko mworohewe aho muri. So ni Kelly-Marlène encore une fois kuri micro. Uko musanzwe mumenyereye. Ntangura ndababaza uko mumerewe mwebwe muri ko muradukurikirana. Nibaze ko mumerewe neza. Abamerewe nabi nabo ndabizeze yuko no munsi bishobora ko bimeze nabi ariko ejo bikagenda neza. So guys, mbere yuko tubandana n'iki kiganiro fyonda subscribe utarayigira, ugire like, ugire share, unashira ko na comments kugira tumenye ingene kiganiro wacakiriye. So guys, uno munsi twakiriye nende ndamvuge gute. Uno munsi twakiriye umustar. Bien sûr, twakira abastar mugana muri twakiriye umustar. Mbuzo umustar n'umustar. Like nibaza ko muri top 3 yo mu Burundi utamubura canke top 10 yo mu Burundi utamubura. Actually, cause ivyakora ivyagira gute ku gastile kiyo ko kuririmba antwa guys. Ndazi nawe nyene muramuzi. So imbere yuko sinamuvuga bwo reka ndamureka araza kwivuga we nyene. Ko ani ryambere tugendeye kuri Samy-well TV. Ndakora muse mutumire. Ego meze neza. Ego meze neza na. I'm good. So ni ryambere tukubonye ramutsongera widondora abakunzi ba Samy-well TV. So hello bakunzi ba Samy-well TV. This is a WIZ DESIGNER, aka African Badman, King of Love, King of Artists. King of Love. So kuba tari bamenyereye WIZ DESIGNER. Par exemple nk'iyi ni ryambere tugushitse kuri screen zacu. WIZ DESIGNER n'umuntu ki ni umuntu nkeneye kumenya biography ya WIZ DESIGNER. WIZ DESIGNER ni artist ndi Murundi, kindi naho n'umuntu yifuza kuja muri business y'ibintu byo kudandaza ibintu kanaka. So very soon nzobabwira ibintu nifuza kujamo, ariko nzo mu business manager nifuza kujamo na music ya. Ushaka gufatanya music na business byose bifatanye? Yeah, kuko byose urumva na muntu adakora music atajya muri business, kuko na music burya ni business. So byose umva ko turi muri business. Baje, en fait ni mafisi ibibazo byinshi mbere ndabuze daho dabihera. Oya, numva. So WIZ ichambere ngihanda kubaze, you know, muri Miss Valentine regeretse. La nepase ni wowe nyene muririmbyi nabonye waduhaye akare nta kandi kantu duteguri. Iyo ni kawaida nangiza gukora ikintu ku bakunzi nyene ko bakundanye. Ku bantu bari mu rukundo uko nijo je nisanzemo kanini. Kuko sinoja nkaho ngavuga ngo abantu mugwane canke mushwane. Oya ndaza message yanje kenshi iza mu rukundo. Niyo mpamvu natosiba gukora akantu kubera abakunzi banje. Okay, so ubunye hoho hariho dedicace. Hari umuntu dedicace special muri music yanje. Oya, muri iyo ndirimbo ya Saint-Valentin. Oya. Gusa musi nivyacamo canke abazoboneka kugiye turacagifise ngira bazoja muzo. WIZ antuka. Ana bastar. Ego bamufise chaîne muga kameme hari umwe uvuga wemeramwe. Habure n'umwe uzo dedicace. Avuga wi wanje ciye. Wi wawe. Ubanje muzobona umunsi zomposting. Aje twitegure scoop ya Saint-Valentin. No kuvuga ngo wa WIZ tumwitegero 14 février. Muzomenya mwese. Ni indirimbo en plus. Voilà, vraiment. Muzomenya mwese. WIZ, so jewe kuvyo natanguye kumva ku ndirimbo Nyampinga. Ego niyo natanguye kukumva indirimbo yawe. Indirimbo yanje. Ni yambe? Okay. Oh yeah. How? Par exemple, you know, abantu bariko barakora nk'umuntu ari mu music usanga ari zo yasohoye zitigeze zisohoka canke zitigeze zimenyekana. Ariko zigiye usanze kuri platform yanje zigiye nyinshi ufata ati nizo za WIZ DESIGNER. Izi zasanze kuri platform yo wanje ibatari jewe. So WIZ je nkikumva kubera iki WIZ mu ndirimbo zumenga akoresha agastyle k'ikinaija. Je baze yuko ari niyo sikinaija ubwo ni cyo kuvuga gute kujya nkavuga nibyo nisanzeho muri jewe nuko ndirimba nuko nabonye yuko ndirimbye ukuri ko abantu banyakira neza ndavuga ni do it ko
sinaca ngenda ngaho nkaririmba uko abantu batankundira reka ndirimba uko abantu bankundira nyamara ndakumva ndirimba kujya ariko si mu Nigeria n'Uburundi aho ngaha kandi ubundi Kirundi n'ubundi n'Uburundi bwacu nta na rimwe biragushikira wumvire ko wohindura still like ukareka ku ana par exemple utushira muri love every day n'abantu mushaka kuzidedikasa muzodidedikasa kandi iminsi yose bamuturirimba abakobwa bigaca bituma nyene ushaka turirimbe ngo hano canke ibiki tugeza kuri urukundo rw'ububaka rero turimba bijya bintu biba mu rukundo nimba ari deception tuzoririmba nimba ari abantu bifuza kuja mu rukundo turaririmba kujyanye ko nivyo bintu hanini byubaka abantu kuko atari urukundo sinibaza ko atari justement oui en fait uri kuraririmba wewe iminsi yose nta deception uraririmba hano muri love harabaho deception harabamwo navuga gute break up ibiki n'ibiki bikabamwo bwa WIZ yamaririmba genre ibintu biri deep urumva kuvuga yuko WIZ nta deception arahura nayo rero narigeze guhura nayo mugabo si cyane jara yagufashe kuryo iririmba nararirimbira ari gusi 2020 nabwiye mfite programme yo gusoza izo ndirimbo mfite programme yo gusoza indirimbo ziri difference zo kumviyi ariko hanini bose bari mu rukundo ko ndakunda kuririmba urukundo cyane umuntu hariho inspiration ufise kugira utangure uririmba indirimbo za love hari umuntu winspira ko kugira ngo udatse umunsi wa Saint Valentin muzomenya nuko nyene kabisa arahari niyo oya dufate nk'umuntu ari muri milieu musicale nk'iwawe muri music dusohokana muri music nawe waciye umuheba mugabona wodi ngaciye mukwa muri motivation nyene aje dukomera nyine ya uvuga ijya kaporo ndayitetse tuzobiza muri motivation nyene ziranyene tubije cyangwa murabituhishije nyene mwagumije hariya tutabona nimutwitaba murindire nka gusa muzovyimenye tuzora nyene tubigenza mugabo igihe nicashikatse okay so WIZ ku ndirimbo yawe hari indirimbo yawe ya yitwa gute APLAUDISSEZ uheruka gusohora urumva ni indirimbo novuga ngo tubiravye yasohokeye umunsi umwe nayo day ya Satbi en plus bica bisohoka umenga cover ni zimwe n'amajambo genre namwe mwarabivuganye cyangwa n'ibintu vyakwanye kuko nyene oya ahubwo gusa nuko twashase gutanga message nakaganuke ku muntu ahora supportinga cyane umuziki onga kuko simply sajya n'umuntu supportinga baririmbyi benshi cyane mutari muzi nka jewe nka Satbi nk'abandi n'ababiri music ni benshi cyane ahora supportinga kandi niwe muntu ushaka kuvuga ni kuri ubu ngubu abari hafi yanjye ibikorwa byanje kenshi niyo mpamvu nabonye kankora aka kantu kubwiwe na Satbi yavuganye kankora aka kantu kubwiwe sanga Satbi yasohoye uyu munsi natwe twari twateguye ko tuzasohora tuna Satbi yasohoye indirimbo mu gitondo natwe dufite programme indirimbo twe twamaze kuyi-uploadinga kuri YouTube iri privé irinde gusa masage kisohoka okay gusa hariho nundi tutukuyemo Simplice hariho umuntu mwahurije ko kandi ari we Eloge wa World of Fashion 5257 menga nawe nyene no muntu supporting umuziki ndone Eloge no mu brother niyo mpamvu tawaye umushigikire nawe nyene ko nawe nyene na supportinga urabona ko afite fashion afite ibintu bya ushaka kuvuga gute afite arambika outfit afite abastyliste bambika abaririmbyi akambika n'abantu basanzwe kandi afite ni na nuzia na house of fashion iwe ahora dandariza mu impuzu so ni support ahora atanga kuri twebwe turavuga ni reka tumusupportinge vrabo kuko bajya badusupportinze reka natwe dusubize neza kugira umuntu aguhaye neza tuzakumusubiza neza ubwo donc nukuvuga yuko ijya ndirimbo ntimwari mwayivuganye mwese mwavyisanze muko nyene jewe nakoze ibyanje na Satbi akora ivyiwe dusanga ibintu byamaze gusa abantu rero mugabo
hanini nuko twakoze ibintu vyiza twakoze ibintu vyiza bra wizi hariho ikintu nkunda kubaza abaririmbyi n'abartiste en général ana iyo ugiye muri milieu musical nk'abwe uje vuba cyane kandi ucuza no ucumenyekana mwanya muto cyane hariho challenge nziza canke mbi umaze kubona nimba ziriho nziza n'izahe mbi n'izahe izanje ndazikubwiye sinzi ngena kugira gusa si nyinshi ariko naciye mu challenge kanaka ibintu byo kuko gitaramenyekana biragoye no kuri ugira umuntu akora support cyangwa ugira abantu bakwizere hajya biragoye mugabo mari maze kugufasha ibonye na courage ufise kavuga ngo gashe biganza kuri wowe kuri umuhungu cyangwa kuri umukobwa ndawe ko nawe nyene yotera imbere mu byako ariko arakora urumva ko abantu bacatanga kwizera Imana imaze gushira ku kuboko so na kimwe kidashoboka mu bisanzwe iyo wizereye talent yawe wizeye ikintu ushoboye gukora ko wogikora trust for yourself nuze trusting your mind for yourself ibintu byose nje nibaza kubikurikira hanyuma kuko iyo umaze kwiyemera muri wowe ubwanye iki kintu I can do it kandi ndaziko biri ngombwa kandi bikenewe kandi bishoboka yaza gushoboka ko ikintu gishika kuri cyane ikintu gitera intambwe muri wamaze kwiyemera ni kuvuga na bajya abantu baza kwemera n'ikintu wakoze so guys reka nabusaba kapera abasha nabusaba kapera jewe mu ndirimbo zawe zose ego nyampinga narayikunze kokoriko good morning urumva ko ndumufana wawe turabandanye mugabo rero hariho iyaje inkuraho ijya Valentine makapera sha ngira gatonya hello yeah ikundiro cy'umutima hello yeah uri jambo mvuga rigakundwa nyumva ufise barankunda mu bakobwa bose bimenye neza ukuteba indyohera no kuri kose Valentine you so pretty my girl oh my girl yeah baby I wanna make you my girl oh my girl yeah Valentine you so pretty my girl oh my girl yeah baby come play me my girl baby my girl Valentine make me freshy tonight make me freshy Valentine make me freshy tonight yeah ikindi kintu nshaka kubaza WIZ merci kwanza kuri akapera kera jewe numvise WIZ designer director wanamenya ko akurikira one way urumva napfa kumva indirimbo yawe director banitegera indi dira one way haraca amakuru bwa mbere ko mwacanyemwo mwebwe nyene muravyemera tego hari ingorane bwa munyuma baravugwa yuko mwasubije hamwe ubu mugabo ni iki ndirimbo yawe ya APLAUDISSEZ we yayikoze nta one way nigeze numvamwo Rega so je nibaza yuko nimba wowe ufise cyo kuvuga ni nimba ufise ishuri bazi neza kutondamo nimba tufate for example nka je niga muri tufate niga nko muri 10e cyangwa niga nko muri 7e ukatusanga umugisha wa yasivye reka nje kwiga muri 7e B kugira ibintu bibandanye yego so niko kwa byabaye so nabonye yuko aka kantu ujya mu tipa gashoboye ndavuga ni reka gakore nawe tu cyari nyene tuguma dukorana ibindi bikagenda fresh okay no kuvuga ubu nta ngorane nimwe ufitaniye na mana kibazo gihari hagati yacu kweka biracyoshe so WIZ reka nsozere ikiganiro ndagushimire kuba washoboye kutwitaba muri studio za kuri screen za Samy kuri studio kuri screen za Samy-well TV ego sha naje ndaryoye cyane kwa mane iteka muhamagara amandazi ko Imana izobifasha ibindi tuzoguma turi kumwe ya contact kujya nyene muhamagara nazobita sawa kandi turindire collab y'umwaka ego hari iriho collab irahari ni nyinshi cyane bro twirindiranye iteka entre tanzoguma ndakwibutsa ntubagere indirimbo ya Valentine ku munsi wa Saint Valentin ni ngombwa kabisi wanje tuzodufashe n'abatagira abakunzi bagihebwe nabo je mu ndirimbo bimagine okay tugushimire cyane tukubwira ngo twibatse ni kwagwamakara kandi uko twitwemere zogaruka jewe nzoguma ndi ngaha ini family je ndakunda abantu bose bari gukora nanje kujya nkora mbashaka supporting ibikorwa by'abandi nanje ban supporting hama Burundi tubuteze imbere ugaruka dutera imbere twese turabe ko natwe tuzobaho igeze nk'igihe ejo
So guys, nibaza yuko tugeze kuri ku musozo canke kuri finale y'iki kiganiro. Mwakoze mwe mwabanye natwe, nari kumwe na WIZ DESIGNER ngo mwabibonye. Batubwire bage subscribe gira barajyarutsa. You can make subscribe hano kuri no television na sharing ibino biganiro mugume muyisupportinga uko natwe dushaka gutera imbere kugira ati natera imbere nshaka nabandi batera imbere amatwese tugume mu rukundo twizerana yuko imyaka iri imbere n'imyaka ibiri cyose tuzoba turi kure twashyize kwa television yacu dufise shavuga mu television iwanyu dufise nka mezo yayo bavuga ati hano kanaka kandi nibaze yuko nawe tuzokuririmbira production mix. Exactly. So guys, mugume mudukurikirana murandi ibindi biganiro biriko biraca kuri TV yacu. Ndabashimira kandi ciao ciao.